twateye ubwa mbere ikirindiro c'abasirikare kiri ku ruzi Mpanda, dutera ikirindiro c'abasirikare kiri aho bita kwa Ndomboro, aho hose haguye abasirikare batari musi ya 6, twahafatiye impuzu za gisirikare, tuhafatira inkoho zo mu bwoko bwa karashi, tuhafatira amasasu n'ibindi bikoresho vya gisirikare. Rero turamenyesha yuko tuzogwana gushika dushitse ku ntumbero twihaye, gushika aho dusenyura iyo leta ya CNDD-FDD, canke nabo nyene bakicara bakemera bakagondozwa, hakabaho ibiganiro bidakumira, ivyo biganiro bizoshikana ku matora ahurikiyemwo bose. Umuharire de Tabara turamenyesha yuko atabanyagihugu bishe, kuko twebwe twahagurutse kugira ngo turengere uwo munyagihugu, rero ntitwaje kugandagura umurundi, twahagurutse kwitangira kugira ngo tumukure mu vyara vya CNDD-FDD. Kuko leta ya CNDD-FDD ivuga yuko Rede Tabara ifashwa n'igihugu c'u Rwanda, sivyo. Iyo ni ingendo batoye yo gusamaza abarundi n'amakungu. Bagomba yuko abarundi bahanga amaso igihugu c'u Rwanda, guhanga amaso ibibazo Uburundi bufise. Iyo rero n'amayeri ya CNDD-FDD. Igihe leta ya CNDD-FDD yahonyanga ibwirizwa nshingiro, igahonyanga amasezerano y'Arusha, u Rwanda ntirwari ruri muri ivyo bibazo. Ivyo rero ni ikinyoma cambaye ubusa kinagaragara. Ikibazo gihari c'Uburundi ni ikibazo ca politike, umuti waco nuko abantu bazokwicara bagitorera umuti mu nzira ya politike. Atari uko, nuko umuharire de Tabara uzobandanya ugwana, tukagwanira ukubohoza Uburundi n'abarundi,